Haleluya. Amen. Hari ikigomba guhinduka biro mu bice hari ikigomba guhinduka mu buzima bwawe. Sivyo, hari ikigomba guhinduka. Haleluya, kuko Yesu yaje kuganza. Matayo gice ca mbere ku murongo wa 18 kugeza murongo wa 18 kugera ku murongo wa 18. Haravuga ngo kuvuka kwa Yesu Kristo ko kwagenze. Ukuvuka kwa Yesu Kristo kwabaye gutya. Nyina Maria yarakowe na Yosefu ataramurongora, bamubona afise inda yavuye kuri mpwemu yera. Ariko Yosefu umugabo wiwe kuko ari umugororotsi kandi kuko atagombye kumutetereza, yiyumvira kumubengera mu mpisho. Akivyiyumvira, umumarayika w'Umwami Imana amwiyereka mu nzozi, aramubarira ati, Yosefu mwana wa Dawidi, ntutinye kurongora Maria umugeni wawe, kuko atwaye inda ya mpwemu yera. Azovyara umwana w'umuhungu, nawe uzomwite Yesu, kuko ari wazokiza abantu biwe ivyaha vyabo. Ivyo byose vyabaye bityo ngo ivyo Umwami Imana yavugiye mu kanwa k'uwavugishwa nawe biboneke, ngo raba inkumi izotwara inda ivyara umwana w'umuhungu, bazomwita Emmanuel, risobanurwa ngo Imana kumwe natwe. Yosefu yikanguye aravyuka, agira nk'uko yamubariye, arongora umugeni wiwe, kandi ntiyigera amwegera gushitsa aho yavyariye umwana w'umuhungu, araheza amwita Yesu. Yesu amaze kuvuka i Betelehemu mu gihugu c'i Yudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge bavuye iburasirazuba baje i Yerusalemu. Babaza bati, umwami w'Abayuda yavutse ari hehe? Kuko twabonye inyenyeri yiwe turi ab'iburasirazuba, none tukaba tuzanywe no kumushengerera. Umwami Herode avyumvise ahagarika umutima n'ab'i Yerusalemu bose, akoranya abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe bose bo muri ubwo bwoko, arababaza ati, Kristo azovukira hehe? Bati, ni Betelehemu mu gihugu c'i Yudaya, niko vyanditswe n'umuntu yavugishwa n'Imana, ngo kandi wewe Betelehemu mu ntara ya Yuda nturi mutoya mu baganwa ba Yuda, kuko kuri wewe hazova uwuganza, niwe azogirira abantu banje, niwe azoragira abantu banje b'Abisirayeli. Buno Herode ahamagaza b'abanyabwenge mu mpisho, abasiguza igihe iyo nyenyeri yabonekeye, abatuma i Betelehemu ati, nimugende mubaze mushiritse umwete ivy'uwo mwana, nimwamubona muce muza kumbarira ngo nanje nze kumushengerera. Nabo bumvise ivy'umwami baragenda, maze iyo nyenyeri bayibonye iburasirazuba, irabarongora irinda ishika hejuru y'aho uwo mwana ari, ihagararaho. Babonye iyo nyenyeri banezererwa akaneza kenshi cane. Bashitse mu nzu babona uwo mwana na Maria nyina wiwe, bikubita hasi baramupfukamira, barumura ibisimbo vyabo, bamushikanira amashikanwa, izahabu n'imibavu n'isene. Babwiriwe n'Imana mu nzozi ngo ntibasubire guca kwa Herode, baca mu yindi nzira bisubirira mu gihugu c'iwabo. Bamaze kugenda, umumarayika w'Umwami Imana yiyereka Yosefu mu nzozi, aramubarira ati, vyuka ujane umwana na nyina uhunge muri Egiputa, ugumeyo gushitsa aho nzokubaririra, kuko gushitsa aho nzokubaririra, kuko Herode agira arondera umwana ngo amwice. Ahenga mw'ijoro aravyuka, ajana umwana na nyina amujana muri Egiputa, agumayo gushitsa Herode amaze gutanga ngiyo Umwami Imana yavugiye mu kanwa k'uwavugishwa bishike, ngo nahamagaye umwana wanje ngo ave muri Egiputa. Luka 2 igice ca 6. Luka 1:26. Abantu bose banditse ivyo kuvuka kwa Yesu, version nkunda yo muri Bibiliya inyohera cane ni version ya Luka uburyo adekriva, kandi nawe mu kwandika iki gitabo
yatanguye kuvuga ko yabanje kugira ubushakashatsi, abanza kubaziriza no kurondera, uravyumva, kugira ngo amenye inkuru ziri authentique zo kuvuka kwa Yesu. Luka 1:26, 1:26. Ninaheza gusoma twese turavugira hamwe ngo amen. Luka 1:26. Kandi mu kwezi kwa gatandatu umumarayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu gisagara c'i Galilaya citwa Nazareti, ku nkumi ikowe n'umugabo yitwa Yosefu wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'iyo nkumi ni Mariya. Yinjira ahiri aramubwira ati, n'amahoro, ugiriwe ubuntu, umwami Imana ari kumwe nawe. Ariko we ahagarika umutima cane w'iryo jambo, yibaza iyo ndamukanyo iyo ariyo. Umumarayika aramubwira ati, ntaco utinya Mariya, kuko ugiriwe ubuntu n'Imana. Umve, uzosama inda, uvyara umuhungu, kandi uzumwite Yesu. Azoba mukuru, azokwitwa umwana w'Isumba byose, kandi umwami Imana azomuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi. Ahangame mu nzu ya Yakobo ibihe bidashira, ubwami bwiwe ntibuzogira iherezo. Mariya abaza umumarayika ati, ibyo bizobaho bite, ko ntaramenya icitwa umugabo? Umumarayika aramwishura ati, mpwemu yera azokuzako, ubushobozi bw'Isumba byose buzogutera igitutu, nico gituma uwera azovuka azokwitwa umwana w'Imana. Kandi umve, Elizabeti mwene wanyu nawe atwaye inda y'umuhungu mu butamakazi bwiwe, uwitwa ingumba, uku ni ukwezi kwiwe kwa gatandatu, kuko atajambo rivuye ku Mana ribura ububasha. Mariya aramubwira ati, ehe, ndumugurano w'umwami Imana, bimbere uko ijambo ryawe rivuzwe. Maze umumarayika avaho aragenda. Muri iyo minsi Mariya arikora, agenda yihuta, aja mu mugamba mu gisagara c'i Yudaya. Yinjira mu nzu kwa Zakariya, aramukanya na Elizabeti. Maze Elizabeti yumvise indamukanyo ya Mariya, inda ikinagira muri we. Elizabeti yuzuzwa mpwemu yera, avuga n'ijwi rirenga ati, mu bagore urahiriwe, n'imbuto yo mu nda yawe irahiriwe. Kandi iki kimbereye ko nyina w'umwami wanje kuza aho ndi, kuko ijwi ry'indamukanyo yawe ryinjiye mu matwi yanje, inda ikinagizwa muri jewe n'umunezero. Kandi hahigwa wewe wizeye, kuko ibyo wabwiwe n'umwami Imana bizoshika. Mariya aravuga ati, ubugingo bwanje butazira umwami Imana, umutima wanje uranezerewe Imana umukiza wanje, kuko yabonye ubufafara bw'umugurano wayo. Kandi uhereye none abibihe byose bazonyita umuhigwa, kuko iby'ubushobozi inkoreye ibikomeye, iyo ubushobozi inkoreye ibikomeye, kandi izina ryayo ni ryera. Imbabazi zayo ziri kuba yubaha, ku buzukuru no ku buzukuruza babo. Yiyerekanishije ubushobozi ukuboko kwayo, yasabagije abibona mu byo biyumvira mu mitima yabo. Yirukanye abaganza ku ntebe zabo, yashize hejuru abafafara. Abashonje yabahagije ibyiza, yirukanye abatunzi bagenda imvumbure. Yatabaye Israeli umusavyi wayo, maze ngo imbabazi zayo izibuke, nk'uko yabwiye ba sogokuruza kwizogirira Abrahamu n'uruvyaro rwiwe ibihe bitazoshira. Kandi Mariya amarana nawe amezi nk'atatu asubira iwabo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Ndashaka uyu munsi kurangiza igikorane cacu mvuga iki kintu, umunsi mukuru nk'uyu, umunsi mukuru wa Noeli. Ndashaka kanza kuvuga yuko kenshi harakunda kubaho ibihari ku bijanye n'umunsi mukuru wa Noeli, amatariki Yesu yavukiyeko.
nivyo yuko Yesu itariki yavutse ntiyavutse itariki 25, kandi nivyo yuko Yesu yavukiye mu kiringo c'ukwezi kwa 12 n'ukwezi kwa mbere. Ugiye muri kahise ka Bibiliya ni igitabo canditswe kera, uza gusanga kenshi ibintu bijanye na histoire canke context historique, kenshi abantu ntibahuza ku matariki y'ibintu bimwe bimwe, kubera muri iyo myaka ya kera, muri ivyo binjana vya kera atabwenge bwinshi bwari buhari bwo kwandika no kubika amatariki. Ugasanga rero rimwe na rimwe hari ibintu abantu badahuriza ku matariki yavyo, ariko kandi kiri important. Twe ntiduhimbaza uyu munsi si uhambaye, ariko twe ico duhimbaza ingene Imana yaduhaye umukiza. Peu importe itariki yavukiyeko, ariko kandi uwo munsi wo kuvuka kwiwe ni umunsi mwiza kw'ishengero, ni umunsi mwiza kw'isi, ni umunsi mwiza ku baremwe bose, kuko yavutse kugira ngo abakure kw'icaha cabo. Yesu ashimwe cane. Ikindi nacone nuko iri jambo rifise origine mu majambo ava novuga mu Baroma. Iri jambo Noeli riva mu ijambo rivuga natalite canke kuvuka. Iri ni jambo rikoreshwa, ariko kandi uyu munsi mukuru, igihe ubutumwa bwiza bwariko buragwira, biratangaje kubona Jesse ni mu bantu bakunda cyane kuja mu bihari vya histoire canke ibihari vy'ibintu n'ama evenement nike, ariko ntangazwa n'ikintu kimwe: Imana iriyahanja mu bintu byose, izina ryayo rigashirwa hejuru. Igihe Europe yari kirakizwa, abantu batanguye kwakira ubutumwa bwiza mu Baroma cane bararondeye ukuntu bashobora gufata ubukristo canke guhimbaza ukuvuka kwa Yesu baguhuriranya n'iminsi mikuru y'igipagani. Nico gituma uyu munsi wa Noeli kenshi ufise origine mu minsi mikuru y'igipagani, ariko barabura ingene iyo minsi mikuru y'igipagani abantu boyivamwo kugira ngo bakire ubukristo. Bafata iyo minsi yabo y'igipagani bayihinduza n'umunsi wo kuvuka kwa Yesu, kugira ngo ntibabahindurire iminsi mikuru, ariko bakoresha ya minsi nyene bakoresha mu minsi mikuru kugira binjiremo canke benseremo ukuvuka kwa Yesu n'ukuvuka k'umukiza. Bigenda vyevuriwa gutyo bibukonya, ariko no munsi uri kuraraba ukabaza abantu benshi canke ukaraba ingene mw'isi bimeze, birantangaza kubona yuko Noeli niwo munsi mukuru wa mbere wo mw'isi uri celebre, niwo munsi mukuru wa mbere wo mw'isi uhimbajwe, uhawe agaciro, niwo munsi mukuru wa mbere canke niyo tariki ya mbere mw'isi abadandaje binjiza amafaranga menshi. N'ubu ndabona no munsi abadandaje bo muri Life Center bameze neza, bafise suriri inyuma, sivyo? Ariko kandi n'umunsi mukuru. Rero rimwe na rimwe nkaraba, rimwe na rimwe ugasanga hari igihe bifata bikanshavuza nkiyumvira, ariko kweri kumenga Noeli wabaye umunsi mukuru w'igipagani, uravyumva kweri ko Noeli yabaye umunsi mukuru umenga ibintu vya Père Noel, abantu bakagerageza kunyegeza Yesu Kristo. Ubiravye muri histoire y'isi, ikintu co kuvuka kwa Yesu canke gupfa kwa Yesu cagiye ari ikintu kigerageza kuba hotushe, abantu bagomba kutacemera canke bagomba kugihunga. Uyu munsi wogenda ukabaza abantu, uyu munsi muri Japan baracelebra Noel, uyu munsi abantu bari Dubai canke ababa Dubai murabizi, Dubai Noel iri celebre mu buryo budasanzwe. Arabie Saoudite baracelebra Noel, amasapendo Noel aramanitse. Yesu kuvuka kwiwe mw'isi yose kuri celebre, uravyumva, no gushika no mu Bushinwa ari abantu ari abakristo ari abapagani, abantu bose uyu munsi warabaye munini cane. Rimwe na rimwe biravye ukavuga none ko uyu munsi ari munini cane, ariko umenga Yesu ntaboneka cane. Abantu bamwe bazi ko Noeli ni umunsi w'amakado, n'ingene usanga turera abana bazi ko kuri Noeli ari umunsi w'amakado, ariko ugasanga naho babona amakado ntibabona sujet iri derrière, n'ikihe kimotiva, n'ikihe turiko turacelebra, kubera kumenga isi iranyegeza Yesu. Abantu babibura murabizi, abazungu umuryango ni ikintu casambutse cane kandi cononekaye, ariko muri uko gusambuka k'umuryango kandi ukononekara ushobora gusanga muri ville imwe umwana abana na se, ako ugasanga nta na rimwe ashobora kuza kumuramutsa. Nagiye muri Hollande nakirwa n'umutama afise imyaka 82, atwara ikinga, ashaje ariko akiri en forme. Twe baradutwara iminota 30 tuja mu gikorane tuva aho dushikira mu nzu, ariko wewe akagenda n'ikinga akadusiga mu nzu yiwe. Arashaje cane, afise na systeme y'inzu yiwe ya security kugira igihe kubitwa n'ikibazo c'umutima ashobore guhamagara ambulance ize hakiri kare, agasiga nyene atweretse ingene tuza kugara inzu yiwe n'ingene tuyizimya biri sophistique.
akagenda n'ikinga, ariko kandi wamubaza yafasha abana b'abarundi b'abakristo abagira abana biwe. Hama niko ndamubaza none bafise abana? Ndafise abana. Babahe? Nibaza urabyumva, baba ngaha muri ville bariko tuborana gusa kuri Noel. Nibo baza kundaba. Baba bana rero biwanyu bacitse abana banje, nibo baza kundaba, nibo banemberera, nibo bagira gute. Ukaraba umuntu nk'uyo arakuze yagize gute, akuza gusanga n'amafamiye afise amakonfli, abana batumvikana n'abavyeyi, abavyeyi batumvikana n'abana, bose barinanata basi kuri Noel bagahura. Sivyo gamado? Akaba umunsi umwe bonyene bashobora guhura, ugasanga nyene wacitse n'umunsi w'abantu basi famiye zitumvikana kuba reconcilier. Ariko kandi nkaraba nkavuga nuko biri kose naho Noel ikoreshwa mu buryo buterekana Yesu, ariko kuvyari byose umunsi wo kuvuka kwa Yesu umufisa gatushe kari exceptionnel. Asanga nabireconcilie uwo munsi, asanga n'abatahura bahura uwo munsi. Imana ishimwe, sikazima Yesu izina ryiwe rigishobora guhuza abantu, bigatuma abantu bamenya yuko ivyo ari byo byose hari umunsi udasanzwe. Wari gushobora kuba umunsi ukomeye wo mw'isi, akaba ari umunsi uhimbaza igipagani canke uhimbaza ikintu gipfuye, tukaba turiko turagwana no kuzimya uwo munsi mukuru kuko uhimbaza ibintu bipfuye vy'ibintazi. Ariko Imana ishimwe kuko izina rya Yesu mu buryo bumwe cyangwa ubundi riravugwa. Nico gituma ndi persuade yuko mwene n'ishengero abantu mukijijwe mugomba gusezisa opportunity igihe cyose niki cyo guserebwa Noel, mukibutsa abantu, mukibutsa abana banyu, mukibutsa abagenzi banyu, mukibutsa abantu no mu majambo mwandika no mu majambo muvuga, mukibutsa abantu kubera iki duhimbaza uyu munsi, kubera ko uyu munsi uri important, kubera uyu munsi uhambaye. Ico kintu tukagira gute, tukagishira hejuru, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abari mu mwiza mwinshi bamurikiwe n'umuco. Haleluya. Isi yari mu mwiza mwinshi, ariko Imana ishima kutumurikira n'umuco. Haleluya. Ndagomba kubabwira ngo Yesu ntiyavutse ku murango, ariko muribuka yuko igihe Imana yarema yatandukanije umuco n'umwiza kuko bidashobora kuja hamwe. Kuko Imana yabonye ko umuco ari mwiza iwutandukanya n'umwiza. Ariko kandi Imana mu gutandukanya umuco n'umwiza birantangaza kubera ko Yesu atavutse mu gatondo, kubera ko profesi yavuga ko hari ijoro, uravyumva, ryatoranijwe kandi hazotuvukira umwana w'umuhungu. Kubera iki Imana yahisemo ko Yesu avuka mu ijoro. Ndagomba kuvuga ngo shwa y'Imana yuko umwana wayo avuka mu ijoro iri prophétique kandi ifise signification ikomeye, kuko ijoro rigereranywa n'igihe kibi mu buzima bw'umuntu, ijoro rigereranywa n'igihe kigoye c'ubuzima bw'umuntu. Kandi n'ico gihe Yesu yavuka, Israeli yari mu bihe bigoye kandi iremerewe. Israeli yari yatandukanijwe n'Imana, Israeli ntiyari imerewe neza, Israeli yari icigishwe na Herode, Israeli ntiyari imerewe neza, biba mu buzima bw'impwemu canke mu buzima bwa politike, igihugu cabo nicari kimerewe neza. Ariko Imana ikora igitangaza, muri iryo joro haza umwana yitwa umuco, kugira ngo bibe ikimenyetso c'uko mw'ijoro ryacu Imana yaramuritse. Ndashaka kuvuga uno munsi muri kino gitondo ngo mw'ijoro ryawe Imana yaramuritse. Muco we wita ijoro ryawe, muco wita igihe kibi canke igihe kigoye c'ubuzima bwawe, ndagomba kuvuga ngo Imana yacu yagize gute? Imana yaramuritse. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amina. Ikindi nkunda kuvuga ku munsi wa Noel gitangaza, umunsi wa Noel niwo munsi wonyene wo muri histoire ya Bibiliya abamarayika baza kuririmba mu isi. Ikindi gihe abamarayika baza kurwana, ikindi gihe abamarayika baza kugaburira abantu, ikindi gihe abamarayika baza kwiyereka no kubonekera abantu. Ariko kuri Noel umunsi Yesu yavuka, igihe umwami wacu yavuka, Bibiliya ivuga ngo umumarayika yaraje atera indirimbo, wisizi ry'abamarayika riramanuka, habaho kohari idasanzwe y'ijuru, habaho guhimbaza, baririmba indirimbo bavuga ngo icubahiro kibe c'Imana mu ijuru kandi amahoro aze mu isi. N'iryo ni ijambo twokwiga tukarihagararako, kuko bavuze ngo mu ijuru habe ishimwe, kuko bavuze ngo mu isi habeho amahoro. Ariko kandi bararirimba, baraserebwa. Yesu ashimwe cyane. Ikindi naco tubona muri iyi nkuru, Bibiliya ivuga ngo aba bamarayika bagiye kubwira abungere ati nimugende kuraba urya mwami. Ndagomba kubabwira ko mu mico y'Abayuda abungere n'abantu basuzuguritse, abungere bari abantu bagayitse, bitwa ko ari abantu batejejwe, abantu bari impure.
ariko kandi abantu basuzuguritse nibo korari y'abamarayika yaje kumubiriza ati nimuze muduherekeze igihe natwe tubaza uko turaririmba namwe mugende kumushikanira, ngo bafata urugendo bagenda i Betelehemu, bagenda bagiye kuraba uwo mwana babwiwe n'abamarayika. Bwana sifiwe sana. Bagira uwo munsi mukuru barasereva. Ariko kandi ndashaka kuvuga iki kintu kimwe, ndangiza umwanya wanje navuze ko ngomba kuba umutore. Ndashaka kuvuga iki kintu, icatumye igituma baririmbira umuntu bakamuhimbaza. Nturirimbira umuntu ngo uhimbaze umuntu udashaka gushira ubuzima bwawe munsi yiwe. Abamarayika mu kuza kuririmbira indirimbo bari baherekeje umwami wabo agiye gusuzugurika, ariko ico baje gukora mu isi nico bari basanzwe bamukorera mu ijuru. Amaze kuza mu isi nk'abasanzwe bari isumi kuri Kristo, bamusanga nk'uruyoya, bararirimba barahimbaza. Ariko baheje guhimbaza, kuko mu isi atari ihema ryabo, kuko mu isi atari demeure yabo, baririmba gato basubira inyuma. Ariko kandi baba bahejeje kwereka abari mu isi bose yuko uyo mwami atuvukiye, nawe nk'uko abandi bami babatambira bakabavugiriza ingoma, bakabavugiriza ibintu bya byose mu mahanga yose abami barabaserebre, uyu mwami avutse muzigomba kumuhimbaza. Nico gituma bagize gute? Baramuririmbiye, baramushikaniye, uravyumva? Ariko ndashaka kurangiza mvuga iki kintu. Ijambo ry'Imana rivuga muri Yesaya mu gice c'umurongo wa 9, muri Yesaya niyo murongo ushaka kurangiriza ko. Yesaya igice c'9 ku murongo wa 6, ijambo twese dusanzwe tuzi, haravuga ngo kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, azokwitwa igitangaza, umujanama, Imana y'ubushobozi, data wa twese ahoraho, umukama w'amahoro. Bwana sifiwe sana. Ndashaka musubiremo inyumanje iri jambo muri aka gace kanyo gatoya. Vuga uti kuko umwana tuvuke duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe. Subiramo uti ubutware buzoba ku bitugu vyiwe. Ndashaka kurangiza iki gitondo mvuga iki kintu. Ndashaka kuvuga ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo uyu mwana w'umuhungu ubutware buzoba ku bitugu vyiwe. Bisobanura mu yandi majambo, Yesu yaje ku isi, Yesu yabayeho kugira ngo ategeke. Icatumye batanga indirimbo zo kumushima no kumuhayagiza nuko ari umwami afise autorite, kandi afise ububasha bwo guhindura no gukora no gushinga no gushingura. Nico gituma bamuha icubahiro tukamuzanira indirimbo, natwe twatanze indirimbo zo guhimbaza kuvuka kwiwe. Ikigira kabiri, icatumye baza kumushikanira, amashikanwa yabo ntivyari umugenzo gusa, ariko byagomba kwerekana submission bafise mu kugaragazisha ibyo bafise byose n'ubutunzi bwabo, yuko Yesu we ari uw'agaciro, ari uhambaye kurusha ibyo basanzwe bafise, kandi yuko byose bagomba kubyubahisha uwo mwami azoba afise ubutware ku bitugu vyiwe. Haleluya, amen. Ariko kandi ndagomba kubwira ikintu kimwe. Igihe Yesu yaza mu buzima bwa Yosefu na Mariya, bari basanzwe bafise gahunda zabo, bari basanzwe bafise programme zabo. Mariya yari agomba kwigira mariage na Yosefu, sivyo? Bari bafise ubuzima bwabo, bari bafise imigambi yabo, makupi yariyo yose ishobora kuba ifise imigambi yabo. Biranashoboka yuko bari abantu bashaka kwibera ubuzima busanzwe. Hari abantu muhora muhora kugira ngo yango je ngo sishaka ibintu ngo byo ngifuna ngo vuga ngo je usishaka inkoresha ngo ibintu byo kuboneka cyane ngo je sinkunda uravyumva cyangwa kumvunda kugira ngo je ngo vuga ngo bimwanda senga Imana ngo ndizo umugabo w'umukozi w'Imana ngo je usinkunda ngo vuga ngo abantu ngo public ngo abantu bamba bari mu bantu ngo vuga ngo je Imana ni reka nakubwira ikintu kimwe. Igihe Yesu yavuka yasanze abantu benshi bafise gahunda zabo, ariko amaze gushika gahunda zabo zarahindutse, iyi bicika prioritaire. Yesu ashimwe cyane. Yosefu akibona Mariya yibungenze, wagira amukwepere muri secret amuhebe, uravyumva ariko marayika araza aramubwira ati désormais wowe wari wibaza ko ari uwawe, si uwawe gusa ariko ni n'uwanje. Ugomba kukumariya namuteye inda ivuye kuri mwemu, kandi wowe utekane ntavyo kumuheba, kuko asa namwe ari mufise gahunda zanyu. Jewe ndaje, Imana yo mwijuru ifise gahunda yayo, ifise programme yayo ku rugo rwanyu. Muzonderera umwana, kandi uyu mwana azocika umukiza.
ibyo mwari mufise nka programme zanyu mubishire akote, ariko ubunya muhamagariwe gushitsa umugambi w'Imana, kuko uyu mwami avutse afise ubutegetsi, afise ubutware ku bitugu vyiwe. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bikorera uwo mwana barerera Imana. Ndagomba kubwira abavyeyi mwese mwavyaye, uravyumva, hari igihe umuntu asenga ngo Mana ngo magakobwa, agasengera agakobwa, akavuga agakobwa rero niba kamaga Mana, yo ndabona n'ingene kazokwambara, ariko kandi hari ikintu nihenze, kaya kana Yesu kaje kambaye hose. Bakambitse impuzu za hose kana Yesu. Uravyumva? Ariko nuko nari d'avance siko. Uravyumva? Ugasanga nyine umuntu araje nkuko, uravyumva? Utwana tudukobwa abavyeyi cyane cyane abamama bavyaye dukobwa barakagira agapupe, uravyumva, bakagashiramo yo kavutse kadafise imishatsi yo icika probleme, uravyumva, arayikwega kagakwega, ukabona kana bagakweza isuri igize gute, bariko uravyumva ko nyine usanga nyine umumama abona afise ishasha ugakoresha nyene nakabiju kiba kagatoboza karakagira gute, uravyumva. Ariko abavyeyi muvyara ngira nababwiye ngo niba Yesu yaraje mu buzima, niba Yesu yaraje afise ubutware ku gitugu, kandi niyo tuvyaye ntituvyara ubwacu gusa, ariko tuvyarira ubwami bw'Imana, kuko uwo mwami ategeka agomba no kuzokoresha abana bacu kugira ngo babere umugisha generation yabo. Yesu ashimwe cyane. Rero a part département ya maquillage mugomba kugira na département spirituel. Biro muvye micaye mu département spirituel ya maquillage sino ibigisha murayizi, uravyumva. Abagabo twe nitubitahura, rekana nabonye ngaho imbere sinzi mama wako aho ukabona kakubise ikigudi gafise 2.5 linya, ariko kweri twara tudukobwa kwe ibyo madamu twarabivuga sana abana ashatse kugira umushatsi gego akuvuma abo bana none abana nabwo imishatsi irabagwishije batanguye kuyijera bangana gute, none bazosaza babeze gute frere ariko sinavuze kari ibi biragoye ko umugabo abyumva. Haleluya, amen. Ibyo n'abadamu bo bitahora bonyine, ariko ndashaka kuvuga uyu munsi ngo asanga Yesu yavutse kugira ngo ategeke. Wazi umuntu yabitahuye neza ni Herode. Herode yavuze ngo kanyereke nanje, kuko Herode yaratahuye neza ati aka kantu ni menasi. Umupagani atasomye Bibiliya, atasomye profesi, atazi n'inyenyeri, atazi n'ibyo Yesaya yavuze, ahamagara abafarisayo n'abavugishwa batazi nuko Yesu yamaze kuvuka, kuko bibanje kumenya abapagani. Herode arabakora ati ni mu mama information yo kuvuka kwako kana. Bamaze kurokaliza bakamuha muri GPS katikari ngaha, bakamuha magnitude na amplitude, bakamwereka aho kagiye kuvukira. Aca tuma abana ati genda mukandonderere mu kabufe, aka kana ni kagomba kubaho kuko ukuntu ndagasanta mu mwemwe karategeka. Yesu ashimwe cyane. Biratangaza kubona yuko umupagani atahura icyo arico Yesu kurusha abari basanzwe bazi iby'Imana. Ndavuze kuri uyu munsi wa Noeli, ndagomba kukubaza iki kibazo ndangiza: mbega Yesu araganje ubuzima bwawe? Uraza abantu usanga bashavuye kubera kuri Noeli badafise impuzu zishasha. Uraza abantu usanga bashavuye kubera kuri Noeli badafise batarusa amafaranga. Uraza abantu baraye bafasha amadeni. Uraza abantu janvier yabo iri noire kuko bagiye gufata amadeni kugira Noeli yabo ise ni uravyumva. N'abandi bagira amakrize, abagabo n'abagore batahanye amakado, ubunye mugira mu vyimbe gushika muri janvier ngo kuri Noeli ntacu yaguhaye. None barizo mu mishatu, none bumva Yesu arihe muri ivyo bintu? Hari ahantu wumva mu Yesu? Donc twarafashe turamupakurura, uravyumva, umunsi ufise ivyiwe, ariko kandi ubuzima bwacu nibuhofrete ivyiwe. Imana yasanze abungere ku kiraka cabo ku kivi, ibahagarika muri activite yabo ya minsi yose. Iravuga ngo uyu kwavutse hagarika ivyo murimo, ariko mugende kwisumeta kuri we, kuko uwo mwami igihe yaje mu buzima bwacu aza gutegeka kandi aza korienta ubuzima bwacu rimwe na rimwe muri direction itandukanye niyo ubuzima bwacu bwari busanzwe buko burafata. Rero uyu munsi si jewe na wewe, uyu munsi si ingene twambaye n'ingene tuza gufungura, uyu munsi si byacu, uyu munsi twebwe ntiturimo, uyu munsi twebwe aho turi honyene nukumwene nako mumukiza mwadukuye kw'ivyaha, ariko kandi tukabona we tugaserebra we. Haleluya.
ariko kandi ikibazo ugomba kwibaza, kuko kuri Noel l'année passée wari ngaha kumbure n'iyindi myaka, ikibazo ugomba kwibaza, mbega uyu mwami ko Imana yamuhaye ubutware ku bitugu vyiwe, mbega uyu mwaka waramwumviye? Waramuho presence neza? Waragendeye munsi y'ubwo butegetsi bwiwe? Ko afise amapete arenge y'abagenero ku bitugu vyiwe, mbega waragiriye munsi ya autorité yiwe? Canke wabaye Robert kuri autorité yiwe? Iki nico kibazo twega abakijijwe tugomba kwibaza kuri Noel. Uravyumva? Azokwitwa umujana kandi azokwitwa se canke umwami w'ibihe vy'iherezo bidahera, ibihe bidashira, azotegeka. Turiko turarangiza umwaka, mbega Yesu arategeka mu buzima bwawe? Mbega Yesu arategeka inzu yawe? Mbega Yesu arategeka muri finance zawe? Mbega Yesu arategeka mu muryango wawe? Mbega Yesu arategeka mu migambi yawe? Mbega Yesu arategeka? Kuko nikakirakana twobonera katabona kakiconka kari munsi ya autorité ya mama wako. Oya, ubu n'umwami yicaye mu cubaro ciwe n'ubwiza bwiwe, se yamwicaritse iburyo bwiwe, aramubwira ngo icara impande yanje kugeza aho uzogira abansi bawe bose indava y'ibirenge vyawe. Ni ukuvuga ngo à la fin de toute chose Imana izosubiza ibintu byose munsi ya autorité yiwe, munsi y'ubutegetsi bwiwe, kuko icari n'umutegetsi. Nico gituma rero mu kukwipfuriza Noel nziza turangiza n'umwaka wacu, ndagomba ugende kwibaza kino kibazo, kandi kuri Noel ikurikira nimba ari uzogaruka gusenga kuri abandi basenga kuri Noel, ntaco bitwaye. Ijambo ry'Imana nukeneye uravyumva vyinshi kugira ngo utahure ico ukwiye gukosora, ariko muri bike wumva ugomba kwibaza, mbega ko uyu munsi uriko uraserebwa Noel, kuvuka kwa Yesu, uremera ko agutegeka? Ni hehe udashaka ko agutegeka? Ni hehe wamwangiye ko adategeka? Ariko kandi ijambo ryatubwiye ngo uravyumva, bahaye umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe. Haleluya! Iyo niyo condition yonyene yuko mu isi haba amahoro. Iyo niyo condition nyene ku buzima bwawe bugira amahoro, nuko uwo mwami wemera gusumeta ubuzima bwawe munsi y'ubutegetsi bw'uyo mwami. Haleluya! Rero ndakwipfurije ngo uravyumva ukore ibirenze, uravyumva, ariko uvuga uti Imana ndemeye gusumeta ubuzima bwanje munsi ya autorité yawe. Imana ibahezagire, urashobora kubyaguka tugasenga. Haleluya, haleluya, amen. Haleluya. Wagize urugendo kuza guhimbaza uwo yaje ku bwacu. Haleluya. Vyagurutse mu ntebe yawe, tugiye gusengera hamwe. Amen. Ariko kandi ndashaka by'ukuri umuntu wese ari ngaha yisengera, sivyo? Umuntu wese ari ngaha yisengera uvuga uti mwami, nshoboza kwisumeta munsi ya autorité yawe. Haleluya. Nshoboza kubahiriza ubwami bwawe no kubahiriza ubutegetsi. Haleluya, no kubahiriza autorité yawe. Amen. Ico ni Imana ikwipfuriza, ico nico ciza ku buzima bwawe, kuko nimba Imana yashize ubutware ku bitugu vyiwe, nuko arongora neza. Bibiliya ivuga ngo azokwitwa umwungere w'abantu banje. Haleluya. Uwarongora neza, uwatwara neza. Igihe cose mu buzima bwacu tutari sumi kuri we, tutamuciriye bugufi, igihe cose tudategekwa nawe, tugira ubuzima bubishe kandi bubi. Bwana sifiwe sana. Ariko kandi ndashaka ishengero ryose, umwe wese ahagaze, numva amajwi yanyu, turangize dusenga, kandi dusengera uravyumva n'imiryango yacu, dusengera n'igihugu cacu, tuvuga ngo Mana reka abantu babe sumi kuri autorité yawe, kuko niho bizoha agaciro kuvuka kwawe. Haleluya. Ahandi ho kuvuka kwiwe ko bataco kutumariye, kuko amahoro azoba mu isi igihe cose, amahoro azoba mu mitima yacu igihe cose tuzoba turi sumi kuri autorité yiwe. Ndagomba kumva ijwi ryawe umbwira uti Mana ndakushwingiza ushoboze Mana. Haleluya. Nimba hari aho wumva wihana, utabaye sumi kuri autorité yiwe, utamuciriye bugufi, umbwira uti Mana mbabarira. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndagomba kumva ijwi ry'umusenzi ari muri kino kibanza. Haleluya. Kini gitondo cacu cyo kandi kumwishikanira, kandi no kuvenuvera alliance yacu, no gusubira kuvuga ati Mana turagomba kugusumeta vyose, turagomba guhagarika ivyacu. Mana turagomba rimwe na rimwe no gushira ibyacu inyuma kugira ngo duhe agaciro ibyawe.
Mana turagomba no kuva Mana mu byo turimo na course zacu Mana kugira ngo tugende muri course uri kurahamagarira ubuzima bwacu. Haleluya, haleluya. Aganza neza, arongora neza ubuzima bwacu, arongora neza imitima yacu, arongora neza imiryango yacu, arongora neza. Ndagushimira Mana ko wamuhaye ubutegetsi ku bitugu byiwe. Ndagushimira Mana ko wamuhaye autorite. Mana kuva ndamumenye, kuva ndamwakiriye, yarahinduye ubuzima bwanje, yamugize ikindi kintu, yangize ikindi kintu, yangize icyo abavyeyi batari kungira, yangize icyo society itari kungira, yangize icyo abagenzi batari kungira. Mana igihe cyose turi sumi kuri wowe Mana, nico kintu kiguhimbara, nico kintu kikuryohera Mana. Nturyohererwe ibindi byose twokora, nturyohererwe iminsi mikuru yacu n'amaselebration yacu, ariko Mana wowe uryohererwa imitima iguciriye bugufi, imitima iri sumi kuri wowe Mana. Reka Mana ico tugitahure Mana, reka umuntu wese agaruka aho hantu Mana turangiza umwaka. Bamwe Mana bashobora kwisanga batahagaze neza, batahagararanye nabo uko bikwiriye, batakoze Mana nk'uko ugomba, batatambutse nk'uko ushaka Mana. Wowe icatumye abantu baza kugupfukamira, bakazana imibavu, bakazana ibimota, bakazana amashikanwa, cari ikimenyetso ca soumission, suko wari ubikeneye, ariko cari ikimenyetso cyo gucira bugufi. Icatumye abungere bata akazi kabo, icatumye Mariya avuga ngo ego, icatumye Mariya avuga ngo numuhirwe, nuko yemeye kwisumeta, nuko Yosefu yemeye gucira bugufi Mana, bituma ukoresha umuryango wabo Mana. Reka imiryango yose iri muri kino kibanza yemere gukoreshwa nawe, yemere kugererwamo na wewe, yemere kukumvira mu byo washaka ko Mana. Hari igihe abantu bibagora iyo uje kubabwira ibintu bitandukanye n'ibyo bashaka, hari igihe bitugora iyo uje kutubwira Mana ikintu Mana, igihe dufise indi migambi yacu, hari igihe uza dufise amaproje yacu, hari igihe uza dufise iyo turiko turaca hatandukanye n'aho ushaka, ariko Mana yo mwijuru wamara kuvuga tukanigana Mana, dushoboze kumvira ijwi ryawe nka Yosefu, dushoboze kumvira ijwi ryawe nka Mariya, dushoboze kumvira ijwi ryawe Mana yo mwijuru. Umuryango wa Elizabeth wawusanze Mana utabyara, ariko kubw'umugambi wawe babona igitangaza. Umugambi wawe ni mwiza Mana igihe cyose, umugambi wawe utujana ahantu heza igihe cyose. Nico gituma Mana nk'ishengero ryawe Mana turakwishikaniye twese Mana, turatwihaye nk'abahungu n'abakobwa, abo wagiriye neza, abo wacunguye Mana. Ndakweretse umuntu wese ari muri kino kibanza, ndakweretse Mana uwo wese yakumenye Mana, ariko hari aho yagarukiye mu kugenda kwiwe, atashishikaye kujana na wewe, atashishikaye kukumvira muri byose, atashishikaye kukubaha, atashishikaye kukwiha no kukwitsikanira Mana. Ndamukweretse, ndamushize mu maboko yawe Mana. Ndakweretse uwo wese Mana mu mutima wiwe afise kwicuza, kandi afise no kwihana mu mutima wiwe bitagenze neza. Ndavuze ngo imbabazi zawe Mana zirushirize kuba ku buzima bwiwe, nk'uko wagendeye Isirayeli yakuvuyeko mu gihe cy'umwiza ukayimurikira mu kuzana Yesu. Ndavuze Mana ngo reka mu mwiza Mana w'imitima ya bamwe bamwe canke y'imitima yacu Mana, umuco wawe umurike kugira ngo biguheshe icubahiro Mana. Ndasenga ngo ahantu hose bariko baraserebura umunsi mukuru Mana, ndasenga kugira ngo bagendererwe kandi bibuke yuko hari umwana yavutse, hari umucunguzi yatuvukiye adukura kw'icaha cose. Ndakweretse Mana mw'ijuru n'ababoshwe n'ibyaha bitandukanye bashobora kuba bari ngaha kuri uyu mugoroba bakiboshwe Mana, ariko bagomba kubona kunesha. Ndagomba Mana mw'ijuru ubagenderere kuri uyu munsi muri kino gitondo, bohora imitima yabo, bohora ubugingo bwabo, kugira ngo bagire kunesha mu buzima bwabo, kuko waje kudukura kw'icaha kandi waje no kutubohora Mana n'ingoyi zacu. Haleluya Mana. Ndakweretse n'umurwayi ari muri kino kibanza, ndamusengeye ngo akire ubunyene mu izina rya Yesu Kristo. Ingwara yose itegeka yiganje iri manifeste muri forme y'umwiza, ndayisambuye mu izina rya Yesu Kristo ku buzima bwawe. Ndavuze Mana ngo habeho gukira ku mubiri w'umuntu ari muri kino kibanza, ni mu izina ryawe Yesu Kristo tubisabye, amen, amen, amen. Mubyagurutse mwese muramukanya, biradutahe turarangije umwanya wacu. Ndashaka mu buryo buri special kubaza, hari umuntu ari ngaha avuga ati uyu munsi ndashaka kwakira Yesu, uyu munsi wa Noel nundengana, ndagomba kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Ndagomba umuntu aduze ukuboko kwiwe niba ari ngaha. Mundindire ntimutahe, mundindire ntimutahe, mundindire ntimutahe. Hari uhari mwese murabakizwa? Ariyo hari. Mukomere amashi. Haleluya. Haungari ngaha anya kuba kwakira Yesu mwami n'umukiza. Mama ingo ngaha anya
kandi ndashaka turirimbire joyeux anniversaire nyokuru wacu, umumama wacu wa mbere akuze ngaha muri live center. Nyokuru mumufashe mu ndimi akarimbo ko kuririmba anniversaire. Arwaye uza kwakira Yesu. Mama karibu uza kwakira Yesu. Nyokuru ngo hano ngahanya bakuririmbire bakubona. Bantu muri hari inyuma mugira ico mubaha dufise. Uyu niwe mumama wa mbere akuze muri live center, niwe nyokuru wacu. Tumubonye tubona ba nyokuru bacu tukabona. Haleluya. Ndakari ko ndakira n'abakira Yesu. Wakira Yesu mama karibu ngaho. Hari undi yakira Yesu ari ngaho ashaka kwakira Yesu yihuta, agomba kwinjira mu bwami bw'Imana. Aze hano. Ari he? Amen. Barizo mwicaye warakijijwe. Amen. Mbere ko turirimbira nyokuru munyemerere ufashe uyu mama usubiramo aya majambo. Mama. Karibu. Subiramo nyuma y'uko Mwami Yesu uyu munsi mwiza. Ndatawe ko ndi umunyabyaha. Kandi ndatahura ko wapfuye ku musaraba. Kandi uzira ibyaha byanje. Nico gituma mpisemo kukwakira umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje. Naragucumuye ko ndashaka kunyoze n'amaraso yawe icaha cyose. Kuri uyu munsi mpisemo kuba umwana wawe. Ndakwakiriye mwami kugira ngo mbane nawe ibihe byanje byose byo kubaho. Satani sinkiri uwawe, nahindukiye, sinkiri mu nzira z'ibyaha, ariko uyu munsi Yesu ni umwami wanje. Muhembuyera akaze mu buzima bwanje, unshoboze kumvira, unyigushe gutandukana na Yesu, wishurire ijambo ry'Imana kandi wuzure ubuzima bwanje. Urakoze mwami Yesu kunyakira no kuza kuba muri jewe. Uyu munsi ncitse umwana w'Imana. Ibya kera byose birarangiye, ehe byose bicitse bishaje. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo ndabisaba. Amen. Mwami Yesu ndaheza uyu mama. Mana ndasenze kugira ngo wuzure ubuzima bwiwe Mana. Mana ndagushimira Mana kuko wahisemo kumwihishurira kugira ngo akubwire umwami n'umukiza. Ndamugushimira Mana yo mwijuru kandi agushimira Mana yo mwijuru n'uwamutumbereje inzira ya hano Mana. Ndamwibuka naramubonye aherekeje muri mariage umwana wiwe, n'uyu munsi umuhaye agakiza muri kino kibanza. Ndavuze ngo ubwami bwawe butegeke mu buzima bwiwe, kandi nawe n'umutegetsi ufise ubutware ku bitugu uganze ubuzima bwiwe. Akumvire kandi umwiyigishe Mana yo mwijuru. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo ndabisabye. Amen. 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 Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Munyemerere tumusengera Imana imwongere imyaka. Haleluya. Mana ijambo ryawe rivuga ngo imvi ku mutwe n'umugisha wawe Mana. Turamwatuye kumugisha Mana. Turamugushimiye Mana imyaka yose tumubonye muri iri shengero. Mana turamugushimiye imyaka yose tumubonye muri iri shengero, adasiba amasengesho yo mu gatondo, aba ari ngaha 6h du matin, adasiba igikorane na kimwe, n'igihe agwaye arandara akaza. Ndamugushimiye Mana yo mwijuru kuko wamwiyeretse kandi agakunda izina ryawe kandi agakunda n'inzu yawe. Atwibutsa Mana yo mwijuru wa mugore wo muri Bibiliya yararindiriye gushika umunsi abonye Yesu. Ndasenze Mana ngo umurabe ryiza, umugirire neza kandi umukomeze, mwongere Mana iminsi yo kubaho kugira ngo aguheshe icubahiro. Kandi Mana yo mwijuru ndasengeye n'abakristo bo muri Life Center bazoshikana imyaka yiwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yakwije 84 ndiyo. Amen. Kandi bagire neza muragapfiza 84. Haleluya. Mu izina rya Yesu. Amen.